dusome aya majambo dusanga mu cete Paulo yandikiye abaroma 8 iyi 30 uwa gatanu uwa gatandatu n'uwindwi niyo mirongo tugiye gusangira. Haravuga ngo kuko abaganzwa na kameremere k'umubiri bitwararika ivy'umubiri kandi abaganzwa na mwemu bitwararika ivya mwemu. Kwitwararika ivy'umubiri bizana urupfu, ariko kwitwararika ivya mwemu kuzana ubugingo n'amahoro. Kuko kwitwararika ivy'umubiri gutera kwanka Imana, kuko kutumvira ivyagezwe n'Imana kandi kudashobora kuvyumvira. Kandi reka mperahereze ku 8. Kandi abaganzwa na kameremere k'umubiri ntibashobora guhimbara Imana. Imana idufashe cyane. Ako karirimbo kwa kugira ngo twibukanye yuko ingoma zo mw'isi zigenda zikurakuranwa. Zigenda zikurakuranwa 1, 2, 3, 4, 5. Ingoma tugeze ko Republika tugeze ku uyu munsi sindanayibuka. Ni Republika ya kangahe? Niyo ngoma. Ingoma yose bifise umwami, bagenda bakurakuranwa, bagakurakuranwa. Bibiliya uyu muririmbyi yararirimbye ngo abanka Imana ntibayisenge, bazopfa gose ntibibukwe, naho bazoba arabami, naho bazoba arabaganzwa, naho bazoba arabaganwa, ico bazoba bari cyose. Abanka Imana ntibayisenge, bazopfa gose ntibibukwe. Reka ndabibutse yuko mw'isi y'imwemu hariho ingoma nimwe yugariye muri zitatu. Nimwe yugariye muri zitatu. Hariho ingoma y'Imana Data, ariyo ngoma bariko basogokuruza bacu Aburahamu, Isaka, Yakobo, Mose, babavugishwa n'Imana bose tubona mw'isezerano rya kera. Barya bakoreye Imana ku ngoma y'Imana Data wa twese. Haleluya. Baravugana n'Imana, bakavugana n'Imana. Hari n'abavugana n'Imana imbona nkubone nka Aburahamu yaravugana n'Imana imbona nkubone. Hari ku ngoma y'Imana. Iyo ngoma y'Imana ihavuye haza ingoma ya Yesu Kristo. Intumwa zacu zarahiriwe zo zabaye ku ngoma zibiri. Zarabaye ku ngoma ya Yesu Kristo. Hamwe bagendana bagasangira, akigisha bari kumwe, bajabuka inzuzi, baduga imisozi, basengana, nyene barabanye. Hari ku ngoma ya Yesu Kristo. Hanyuma Yesu Kristo amaze kuduzwa mu ijuru, duca twinjira ku ngoma ya Mpwemu Yera, ari nayo turiko uno munsi. Burya turi ku ngoma ya Mpwemu Yera. Haleluya. Twebwe turi hano turi ku ngoma ya Ndayishimiye Evariste, tukaba no ku ngoma ya Mpwemu Yera. Haleluya. Kandi abo bami bose dutegerezwa kububaha. Yesu ashimwe. Nuzovuga ngo wubaha umwe uwundi uramusuzuguye. Wapi? Wapi? Dutegerezwa kububaha bose. Uyu munsi rero aba Kristo turi ku ngoma ya Mpwemu Yera. Yesu ashimwe. Ni ingoma nziza. Vuga ngo ndi ku ngoma nziza. Ndi ku ngoma nziza. Navuze rero ngo izi ngoma zose zitatu zugariye ku ngoma imwe, kuko Imana murazi kwiri mu butatu. Imana Data, Imana Mwana, Imana Mpwemu Yera. No kuvuga ngo byose vyugariye ku ngoma imwe, ari ingoma y'Imana Data wa twese. Kuko murazi ko Mpwemu Yera ni Imana, Yesu ni Imana. Nyene turahiriwe rero mu majambo make. Yesu ashimwe. Haleluya. Ababaye abizigirwa nibanka Imana, bakaba bizigirwa bakayikunda, bazokwamaho ibihe bidashira. Ariko aba nk'Imana ntibayisenge muri izo ngoma zose uko zagiye zirakurikirana n'ingoma z'aba bami bo mw'isi. Nagira ndababwire ngo abanka Imana ntibayisenge, naho baba barahawe ibikogwa bihambaye gute. Navuze ngo naho boba bitwa abami. Nagira ndababwire ngo muri abo abanka Imana ntibayisenge, abatabaye abizigirwa ku Mana bazopfa gose ntibazosubira kwibukwa. Ariko jewe nawe tunezegwe abazoba bizigirwa ku ngoma ya Mpwemu Yera, tuzobaha ibihe bidashira, tuzokwamaho ibihe bidashira. Haleluya. Ico no kubwira rero kuri ingoma turiko ni ingoma y'ubuntu bw'Imana.
ni ingoma y'ubuntu bw'Imana, ariyo ngoma ya mpwemu yera. Ubuntu bw'Imana twahawe jewe nawe nitubupfisha ubusa, ariko tububemwo tunezerewe, dushima, twiyubara, dukorera Imana, tuyitinya, tujugumira. Haleluya, haleluya. Muri ico gihe tuzobaho ibihe bidashira. Yesu ashimwe. Turasomye amajambo y'Imana avuga ngo abaganzwa na kameremere k'umubiri bitwararika ivy'umubiri, kandi abaganzwa na mwemu bitwararika ivya mwemu. Aya majambo yose twasomye nibaza ko woca wibwira ico tugomba kuvuga nako ijambo ryagumye rigaruka. Iri jambo rigumye rigaruka, kandi nawe niwasoma n'ahantu ukabona ijambo rigumye rigaruka. Jewe ryagumye rigaruka iri jambo kwitwararika, numva rirankoze ku mutima. Rero aka kanya nagomba nimpanuro nzanye, jewe nabanje guhanurwa nk'ibisoma nkavyiyumvirako, nkongera nkavyiyumvirako, narahanuwe, nawe iyi mpanuro ndayikuzaniye. Penelope niwakunda kuvuga ngo ibintu ngomba kubabwira nivyanyigishije jewe, sinzobazanira n'umunsi n'umwe ibitanyigishije jewe, ibitamfashije jewe. Bimaze kumfasha namwe nca ndabibazanira bikabafasha. Jewe aya majambo rero nanje yaramfashije, ndumva nti reka ndayabazanire namwe kuri uyu munsi wa Pentecote, twibukanye namwe abafasha kwitwararika ivya mpwemu. Twitwararike ivya mpwemu, niryo jambo ry'umutwe ry'uno munsi. Twitwararike ivya mpwemu. Abaganzwa na kameremere bobo ngo bitwararike ivy'umubiri, ariko abaganzwa na mpwemu bobo baca bitwararika ivya mpwemu. Kandi aba bose urumva ko ari abantu babiri bafise imyitwarariko itandukanye. Hari abitwararika ivy'umubiri, abandi bakitwararika ivya mpwemu. Ariko aba bose babiri umwitwarariko wose umuntu agira urama ivyamwa. Umwitwarariko wose umuntu agira uramuzanira umwimbu. Umwe umuzanira umwimbu mubi, uwundi umuzanira umwimbu mwiza. Haleluya, haleluya. Usomye kuri uyu murongo nyene wa 6 aravuga yuko aba bantu bitwararika ivy'umubiri bibazanira urupfu. Kandi si urupfu sigwara undi go gusinzira, oya, bibazanira urupfu rw'ibihe bidashira. Abitwararika ivy'umubiri bibazanira urupfu rw'ibihe bidashira. Uco vyumva yuko abitwararika ivya mwemu bibazanira, ntaho biraharaha hepfo, bibazanira ubugingo n'amahoro, n'ubugingo budashira n'amahoro. Tukiri muri ubu bugingo tubaho turi no mu mahoro. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya. Imana idufashe cyane. Hanyuma kuri uyu murongo w'indwi haravuga ngo kwitwararika ivy'umubiri bitera kwanka Imana. Naco ni cyamwe. Burya abantu bitwararika ivy'umubiri uko umunsi uhera, uko wundi uhera, bagenda batera banka Imana. Ikigira 3 kiri ku murongo w'8. Uko umunsi uhera, aba bantu bitwararika ivy'umubiri batera badahimbara Imana. Ubayeho rero udahimbara Imana, nukuri nagira ndakubwire ngo uzoba ubayeho mu ngorane. Ubaho mu ngorane ucuhimbara Satani, kandi uhimbaye Satani aragukoresha, arakugira uko agomba. Rero reka mvuge kuri aba bantu nyene bitwararika ivy'umubiri. Hariho n'ibindi bama bibagaragara ko usomye aha mu Bigalatiya igice ca 5 umurongo, usomye aha mu Bigalatiya igice ca 5 umurongo wa 19, umurongo wa 19, hari ibintu bibagaragara ko icambere n'ubushurashuzi. Abantu bitwararika ivy'umubiri mu yandi majambo naho ubamenyera. Burya umuntu yitwararika ivy'imwemu n'uwitwararika ivy'umubiri nivyo. Hariho igihe umuntu ubona nyene ko hari ibintu yitwararitse akabira nakuya mugabo burya birindani mu mutima wo mwitwarariko. Imana niyiwubona, kuko burya hariho witwararika ikintu ku burya cyitwararika ryamye, ku burya cyitwararika vyutse, n'uwo bubakanye atazi umwitwarariko wo muntu afise. Ariko hariho ibikogwa bica biza bikabigaragaza. Abitwararika ivy'umubiri ibikogwa bibigaragaza ni ubushurashuzi.
aba bantu barangwa no gushurashura, aba bantu barangwa n'ibihumanya, baragendera mu bihumanya byinshi, iby'isoni nke, ibyo gusenga ibigirwamana, iby'uburozi, iby'ubwansi, iby'intonganya, iby'ishari, iby'ishavu, iby'ikeba, kwitandukanya ibice, inzigo, kuboregwa, kudandahigwa n'ibindi bisa n'ivyo. Mu yandi majambo si ibi byonyene, hariho n'ibindi bisa n'ibi batashoboye kudondagura. Bene abo bantu rero ukabona abari muri ibi bintu Pawulo yandikiye abigaratiya, uzoca umenya yuko aba bantu umwitwarariko wabo ku murango no mwijoro ni ivy'umubiri, ni ivy'umubiri gusa. Imana idufashe cyane, haleluya. Ariko abitwararika iby'impwemu nabo nyene hariho ivyamwa biza, hariho ibyo bavyara. Kwitwararika iby'impwemu hari ico bivyara, kandi nabo nyene hari bibaranga. Abantu bitwararika iby'impwemu, icyambere ico bivyara ni iki batwandikiye ku murongo w'indwi, yuko bizana ubugingo n'amahoro. Ku murongo wa 6 bizana ubugingo n'amahoro. Ivyo ni ivyo bivyara. Ariko kandi abantu bitwararika ivy'impwemu urashobora kubamenya nabo nyene. Pawulo yaravyandikiye abigaratiya, arababwira ati burya abantu barongorwa na mpwemu, abantu baganzwa na mpwemu, abantu bitwararika ivy'impwemu, ivyo bama n'ibi bikurikira: n'urukundo rwiyongera kuri ya mahoro, n'umunezero, n'ingeso nziza, n'ubugwaneza, n'ukugira neza, n'ukwirinda, ubwizigigwa. Ivyo nivyo bama. Abene abo bantu babonye uzoca umenya ngo aba bantu n'abarongorwa na mpwemu, aba bantu n'abitwararika ivya mpwemu. Yesu ashimwe. Ndiko ndavuga kwitwararika, nagira ndakubwire ngo ubitahure neza. Icyo umuntu yitwararika akigumiza ku mutima, icyo umuntu yitwararika arakizindukira, icyo umuntu yitwararika arashobora kukirarira amaso, icyo umuntu yitwararika arashobora kucuririra indege, icyo umuntu yitwararika arashobora kugitangira ivyiwe byose kugira ngo icyo kintu abone yuko kigenze neza, abone yuko akironse, abone yuko nyene aronse ivyamwa vyacu. Haleluya. Ikintu witwararika n'amafeza woyatanga, n'amazahabu woyatanga kubw'ico witwararika. Yesu ashimwe cyane. Aba bantu bitwararika ivya mpwemu, mwemu yera, reka twibukanye yuko mwemu yera aba mu bantu bose bakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Ukaba uri hano utarakira Yesu, nagenda kubwire ngo nuze witege kurongorwa na mpwemu. Uzoba uri kurongorwa n'ijwi ryo mu mutima nyene, ijwi ry'iwawe nyene rirashobora kukurongora ukumva ijwi rikuvugiramwo, kuko mu muntu havugiramwo amajwi 3: ijwi ryawe, ijwi rya mwemu yera, n'ijwi rya Satani. Ivyo byose biranigana muri twebwe bikaja kuvuga. Ariko rero ikizotuma ijwi ridomina yandi, risumba yandi, bizova muri uyu mwitwarariko. Niwitwararika cyane ibya mpwemu, ijwi rya mpwemu rizoza rimire ya majwi yose, rimire rya jwi ryawe, rimire rya jwi rya Satani. Uca usanga ijwi rya mwemu yera niryo riguma hafi, niryo rikurongora, niryo rikubwira icyo ukwiye gukora. Haleluya. Rero bakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza baca baronka mwemu yera, bahabwa mwemu yera muri bo, akaba muri bo, akabaganza. Usomye ku murongo wa 22 muri iki gice cya 5 mu cete Pawulo yandikiye abigaratiya wa 24, haravuga ngo abakristo babambanye kameremere kabo n'ivyo gahahamiye n'ivyo kifuza. Abakristo abamaze kwinjira muri Kristo, abamaze guha ubugingo bwabo Kristo, baca babamba kameremere kabambanwa na Kristo, kameremere kabo kabambanwa na Kristo. Be nivyo bari bahahamiye, nivyo bari bitwararitse kera, bica bibambanwa na Kristo kugira ngo bace bagaruka bitwararika ivya mwemu yera, kuko mwemu yera bayamaze kwinjira muri bo.
haleluya. Yesu ashimwe cyane. Uyu munsi mbega wewe witwararitse iki? Witwararitse iki? Nibiki wumva witwararitse? Nagira ndabibutse yuko Yesu yasize avuze ngo ni muze mwitwararika iby'ubwami bw'Imana, muze mwitwararika iby'ubwami bw'Imana no kugororoka, ibindi muzovyongerwa. Avuze ngo mwitwararika iby'ubwami bw'Imana, yavuga nyene bijya vya mpwemu. Ni mwitwararika ivya mpwemu, ni mwitwararike kuko nababwiye yuko nyene vyugariye muri umwe, vyugariye mu Mana. Yasize aduhanuye ivyo dukwiye kwitwararika kuruta ibindi. Uyu munsi ushobora kuba witwararika ivy'akazi. Nagira ndakubwire ngo akazi kazogenda neza, ariko mu mutima ikiza imbere, ico witwararika imbere ari ubwami bw'Imana. Erega hariho abaca bibaza ngo abantu bitwararika ivy'ubwami bw'Imana ngo ni birofa, ngo abantu bitwararika ivy'ubwami bw'Imana bibahindura ibijuju. Ninde yaguhenze? Ngo hariho abandi baca bavuga ngo nawe ngo murarenza urugero. Bantu mwitwararika ivya mpwemu, ndabinginze bazovume babatuka ngo murarenza urugero, mugabo muvyitwararike mu mwanya wavyo, ubihe uwo mwanya wavyo, ubihe amafaranga turayatanga no mu bitagira ikimazi. Reka tuyatange no mu vya mpwemu, turiko turondera ivya mpwemu. Hanyuma nagira ndababwire ngo tuzokwama vya vyamwa vyiza, urukundo rugwire muri twebwe, amahoro agwire, umunezero ugwire, ubugwaneza, ingeso nziza, kugira neza, ubwizigirwa. Bizokunda ko muba bizigirwa mu kazi nimwitwararika ivya mpwemu. Uwo mwemu azoca bashoboza, azoca barongora, mwisange murabizigirwa ku kazi. Usanga uri kurakora neza, usanga ibintu wabitumbereje, usanga ibintu wabikoze uko vyategerezwa kugenda, kubera mwemu azi bikenewe, yakurongoye ukabikora neza. Haleluya. Rero twitwararike ivya mwemu, ico vyodusaba cyose. Nagira ndakubwire ngo ivya mwemu, erega nivyo mwisi biradusaba ikiguzi. Nivyo mwisi biradusaba ikiguzi. Nivyo mwisi birasaba ikiguzi. Abitwararika ivy'uburimyi birabasaba ikiguzi. Abitwararika ivyo korora bibasaba ikiguzi. Numubone ngo abantu barafungura, nimubone abantu tugenda tugasuma mu isoko, abarimyi bibasaba ikiguzi kandi kinini. Amabava gaturika, abarimyi mu mwanya tutarashika muri 2060 iterambere nyaryo, tuzoba turimisha amamashini. Erega je bavuze rijya terambere, cambona kurimisha amatingatinga nasuka. Bana muriko murakura. Erega bijya vya 2060 n'ivy'iwanyu. Ni mwebwe nta vy'inkovu, muzoba murimisha amamashini. Niryo iterambere nyaryo no kurimisha amamashini. Ariko uyu munsi abitwararika ivy'uburimyi, amabavu aratonoka. Ejo bundi gusa nagiye guhungura ibigori gusa, n'ubu ngaha ngira ibapfu ndacari fise ibavu, guhungurura ibigori ibavu. Twitwararitse ivyo mwisi, nukuri birasaba ikiguzi, turabirakuya. Nari nicaye ndiko ndahungurura, ariko icuya nkumva kiriko kiratemba, nkumva ndiko ndabiricuya, kandi nari nicaye. Cubona uri karakubita isuka, cubona uri kararima, we warushiriza kubiricuya. Rero nivyo mwisi biradusaba ikiguzi n'ivya mpwemu. Nagira ndakubwire ngo birasaba ikiguzi, birasaba kwitanga, birasaba kuruha, birasaba kunyotegwa, birasaba guzonza, birasaba kuduga imisozi, birasaba kurira amarira yo kugira ngo ibintu bigende neza. Ivyo vyose ni ikiguzi. Atawagukubise ukarira kugira ngo ubwami bw'Imana bwaguke. Kandi mugabo nimba wamuririra amahera utigera urira kugira ngo ubwami bw'Imana bwaguke, ndagusuhuje, nta marira uzohanagurwa mu ijuru. Kuko mu ijuru ntihazohanagurwa amarira baririye amahera, bashaka amahera cyane cyane yo kugira ngo dusume ivyo turya twuzuza inda. Nawe woba uwaririra impuzu atazufise, ivyo Imana ntabishika.
oya, Imana izohanagura abariza amarira, barira kubw'ubwami bw'Imana, barira ngo igikorwa cy'Imana kigende neza, barira kugira ngo bahebe ibyaha, bakizwe neza, hanyuma bakorera Imana bari mu mwemu no mukuri. Abo bantu Imana izobahanagura amarira, izobahanagura amarira. Wizovuga ati mpore mwana wanje, burya bijya vyakurizana je nivyo vyambabaza. Urazi kurizwa n'ibirizwa n'Imana. Rero birasaba ikiguzi. Rero ikindi novuga gikomeye, abitwararika ivyamwemu barumva ijwi ryiwe. Abitwararika ivyamwemu barumva ijwi ryiwe. Kuko nta kuntu wokumva ijwi ryiwe ivyiwe atavyuzi, ivyiwe atavyo witwararika. Oya, vy'ukuri ntuzumbwire ngo uzumva ijwi ryiwe cyo kimwe n'umuntu yisonzesha nawe na 24 na demi-journée ikunanira. Nk'aba papa, erega abapapa rero ngo basonza n'ingoga, apana byo kugira ivyitwazo. Abandi bapapa babishoboye kugira iminsi 7 batajya batanwa bazobatsindisha. Abashoboye iminsi 3 uza wumva ngo mu bisanzwe twebwe abagabo, ego hariho abavuze ngo abagabo birabagora kwisonzesha, ngo basonza n'ingoga gusumba abagore. Ariko birashoboka ko ico kigutsi mukiriha kubw'ubwami bw'Imana. Birashoboka kuko niwe aca bashoboza, uwo mwemu niwe aca bashoboza. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Nuzokumva ijwi ryiwe rero cyo kimwe n'umuntu yisonzesha kugira ngo yongerwe inkomezi, yongerwe amavuta. Cyo kimwe n'umuntu asoma ijambo ry'Imana akamara isaha ariko ararondera yimba ivyagezwe, yimba ijambo ry'Imana. Si cyo kimwe, haleluya. Hari abantu bamaze imyaka 10, 20, mbere 30 bari mu nzu y'Imana, banabivukiyemwo, batarigera bumva ijwi ry'Imana. Mbega ivyo biva kuki? Biva kuko utitwararika ivyamwemu. Kuko abitwararika ivyamwemu barumva ijwi ryiwe, haleluya. Kandi abitwararika ivyamwemu nibarongora, haleluya. Ni muntu ahure neza, abitwararika ivyamwemu urumva barumva ijwi ryiwe, kandi ijwi ryiwe ntibaryumvisha aya matwi y'umubiri, baryumvisha umutima. Amatwi y'umutima niyo yumva ijwi rya mwemu. Nama numva abantu benshi babaza ngo none we ko wavuze ngo mwemu yera yakubwiye, wavyumvise gute? Endasha wegere witwararika ivyamwemu, nawe uzombwira ukuntu uzovyumva. Uzovyumva ejo canke hirya y'ejo. Kimwe gusa uyu munsi twigira imigabo yo kwitwararika ivyamwemu. Ivyamwemu nituvyumvisha aya matwi n'ijwi ryo mu mutima, n'umutima, amatwi y'umutima, amatwi y'imwemu aruguruka. Hariho ayandi matwi iyo witwararika ivy'imwemu, hariho ayandi matwi y'imwemu Imana iguha, hanyuma iyo aguhaye ugasanga uratahuye ivyamwemu, urumvise ijwi rya mwemu rikubwira ngo nuce muri iyi nzira ariko ca mwiriya. Nk'uko ijwi rya mwemu ryahora ribibuza Pawulo ati yamara ntujabuke hariya, hariho ahandi ukwiye kuja, akabuzwa na mwemu kuja hamwe, mwemu akamubwira ngo ja hariya. Abantu b'i Makedoniya, abantu b'i Tesalonika baronse ubutumwa bwiza kuko Pawulo yari yumvise ijwi rya mwemu, hanyuma araryumvira, aragenda babwira ubutumwa bwiza. Aya mashengero yose yagiye yugurura, ijwi rya mwemu ryaramubwira kata uje hariya, genda hariya. Hanyuma agenda yugurura aya mashengero. Hanyuma mu nyuma rero nuko rero yagenda arabandikira aba bose ibi vyete yanditse, naho yaba yaruguruye amashengero. Hanyuma mu nyuma akabandikira abahanura, abakomeza, abatera intege. Mugabo n'amashengero yaba yaruguruye kandi yarongorwa n'ijwi rya mwemu yera. Rero abantu bitwararika ivyamwemu barumva ijwi ryiwe. Nagira ndababwire ngo kuva uyu munsi twigira imigabo yo kutwararika ivyamwemu kugira ngo twumve ijwi ryiwe riturongore. Erega Yesu yasize avuze ngo uwo mwemu niyaza azobigisha vyose, azobigisha vyose. Burya uyu munsi kubitwararika ivyamwemu
ku munsi mwemu yera arabigisha. Urazi ko mwemu yera ashobora kukwigishiriza mu mibu, akakwigisha mu mibu, akakwigishiriza kwisazi, akakwigishiriza ku kintu kwishugwe, akakwigishiriza ku kintu icyo ari cyo cyose. Yasize avuze ngo azotwigisha byose. Rero abitwararika ibya mwemu, uyu mwemu agenda arabigisha ku munsi kandi abigisha biciye muri ryajwi. Arababwira ati aha burya iri shugwe ryaravye niko ubuzima bumeze. Na Yesaya yaravyanditse ngo ubuzima ngo ni nk'ivyatsi gusa, ni nk'amashugwe atotahara mu gatondo ejo agakabirana. Uwo mwema agaca kwigisha erega uyu munsi umuntu arashobora kuvyuka akomeye, inyuma y'amasaha 2 bagashaka kubwira ngo yapfuye. Kandi n'amashugwe mu gatondo uzubona atotahaye asa neza, après midi ugasanga yakabiranye. Ijwi rikakwigisha erega nkwiye gukora hakiri mu gatondo. Buhava bwira na Yesu yavuze ngo buhava bwira nibizobe bigishobora gukora. Mwemu yarakakwigisha. Erega yashaka kuvuga ko umuntu akwiye gukora agifise inguvu, yashaka kuvuga ko umuntu akwiye gukora agifise uburyo, yashaka kuvuga ko umuntu akwiye gukora agihumeka impwemu z'abazima. Mwemu yarakakwigishiriza ku kintu icyo ari cyo cyose, ugasanga uri yasize abivuze. Nakajwi kongorera kaza mu muntu kakamwigisha, nakajwi kongorera kaza mu muntu wasoma ijambo kakari kwigisha ko. Yesu yarabivuze ngo azobigisha. Uwo mwemu niyaza azobigisha. Nakajwi nijwi nibo bumva. Rero aba bayitwararika ibya mwemu nibo bumva iryo jwi ribigisha ibintu bitandukanye, haba mu ijambo, haba ku bintu tubonesha amaso. Ikindi yaravuze ngo uwo mwemu niyaza azobibutsa ibyo nababwiye. Bariko bahabwirwa zijya ntumwa. Nagira ndababwire ngo iyo zijya ntumwa mwemu yera kuri rya ngoma ya mwemu yera bari binjiyemo, iyo batigishwa na mwemu ngo yongere abibutse ibyo Yesu yavuze, uyu munsi muri Bibiliya ntacyo tuba dufise dusoma. Kuko ibi vyanditswe vyera nk'uko Timoteyo yavyanditse mu cete ciwe kigira 2 mu gice cya 3 umurongo wa 16 yavuze ivyanditswe vyera vyose vyahumetswe n'Imana. Burya aba bantu banditse iyi Bibiliya bari bahumekewe n'Imana, baribukijwe na mwemu yera. Guhumekerwa n'Imana nukurongorwa na mwemu yera. Baribukijwe. Mwemu yera aributsa Matayo ukuntu vyagiye biragenda. Mwemu yera yibutsa Mariko, yibutsa Luka, yibutsa Yohana, baravyandika. Uyu munsi nicyo gituma tumenya amakuru y'ivya Yesu ukuntu vyagenza kiri mu isi, kubera aba bantu barongowe na mwemu yera akanabibibutsa bakavyandika. Kubera bagiye kuvyandika, Yesu yaragiye niho bavyanditse. Rero bari bibukijwe na mwemu yera. Ikindi naco uyu mwemu yera Yesu yasize avuze yuko azohinyuza abisi, akabemeza ivy'icyaha, ivy'ukugororoka n'ivy'imanza. Bizoba biciye mu ijwi ryiwe. Ijwi rya mwemu yera niryo riza rikemeza umuntu icyaha. Wewe naho wihagararako wasambanye vyemere kamwemeza, yatambuka rikamwemeza, kakajwi kakamwemeza. Burya umuntu yakoze icyaha nahahagarara hano akajwi kamwemu yera karamwemeza. Burya warabeshe, burya warivye, burya akajwi kakamwemeza. Kandi rero wumviye iri jwi rya mwemu yera, kubumvira ijwi rya mwemu yera barahiriwe, nibo bazokira. Wumva ijwi rya mwemu yera urihana. Wumva ijwi rya mwemu yera uratungana, uragororoka, kubera uba wumva ijwi rya mwemu yera yemeza. Kuko yaravuze ngo azoza yemeza abantu ivy'icyaha, abibemeze ivy'ukugororoka n'ivy'imanza. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Ibi byose bica mu ijwi rya mwemu yera. Uwo mwemu w'ukuri niyaza. Ikindi yababwiye mu gice cya 16, aya narimeje kuvuga ni mu gice cya 16,
ku murongo wa 13 naho yavuze ngo uwo mwemu w'ukuri niyaza azobarongora abashitse ku kuri kose. Yesu ashimwe. Abashitse ku kuri kose, kumenya ukuri kose. Burya dutera tuba abanyakuri duheba n'ibinyoma, kuko ijwi rya mwemu yera ribandanya kuturongora mu kuri. Ukuri kwa Kristo, ukuri ni Kristo, ukuri ni jambo ry'Imana, tugasanga twabitahuye neza, tukisanga natwe turiko tugendera muri uku kuri. Ukuri kw'ijambo ry'Imana tugasanga turaryumviye, turiko turarigenderamo. Ukuri ni Kristo, tugasanga twaryumviye iryo jwi rya mwemu yera, turiko tugendera muri Kristo, ntitudeviye ngo tuje à gauche canke à droite. Rero yaratwemereye ko azotwigisha n'iri jwi, akwigisha biciye muri iri jwi. Ni witwararika ivy'imwemu, iri jwi ryo uzoryumva rikubwira ngo burya gendera muri uku kuri, gendera muri iri jambo, kora uku, genza uku, kandi bizoca bigenda neza. Ikindi yababwiye muri uyu murongo wa 13 yavuze ngo azobamenyesha ibigira bize. Ese ukuntu biryoshe kumenya amabanga y'ibigira bibeho bitaraba. Yesu ashimwe. Si abantu bose bamenya ibigira bibeho. Abarongorwa na mwemu yera, abumva iri jwi rya mwemu yera, arabamenyesha ibigira bibeho kuko abikura kwa papa. Papa azi vyose, azi ibizobejo, azi ibizoba mu myaka ingahe, akabitumenyesha. Ukaza ubona umuntu arahishuriwe ibizobaho mu mwaka uza, arahishuriwe ibizomubako ku kazi, arahishuriwe ivy'umwana azovyara bitaraba. Uwo mwemu yera ni wabihishura biciye muri rya jwi ryiwe. Haleluya. Rumva rero ni witwararika ibya mwemu, uzogenda uramenya amabanga y'ibigira bibeho. Hari n'igihe mbere abicisha mu ndoto. Burya abitwararika ibya mwemu baragira n'indoto nzima, indoto zifise ico zisigura, indoto zibahishurira ibigiye kubaho, kandi ejo ukabibona mu mwaka uza ugasanga wabibonye, ibi vyama vyabaye, tukarota ibintu, ejo ukabibona, ejo ukabibamwo, ejo ukabigenderamwo. Mwemu yera rero aravuga, ijwi ryiwe abayitwararika ivy'imwemu bararyumva. Usomye ku murongo wa 14 muri iki gice cya 16 muri Yohana, haravuga ngo azokwabira ku vya data abibamenyeshe. Azokwabira ku vya papa. Ni ya mabanga nyene y'ubwami bwo mwijuru uyu mwemu yera amanura akazana akabimenyesha abantu. Biraryoshe kwicara. Burya turicara mu bantu, tukagendana n'abantu, ukicara mu kazi, wewe uzi bizoba ku kazi ejo, ariko bagenzi bawe batabizi. Tukicara hano ugasanga umwe arazi ibizoba kwishengero ejo, ariko abandi batabizi. Ibi bimenywa na babandi bitwararika ivya mwemu. Kandi rero ibi bimenye, ucumenya uko wifata, ugacumenya uko ugenda, ugacumenya uko usenga, ugacumenya uko ukora, kubera uzayo mabanga y'Imana y'ibizotubaka ejo canke hirya y'ejo. Haleluya. Turashobora gutahura ivy'Imana turongowe n'iryo jwi rya mwemu yera. Ivyo ubimenye. Usomye rero no muri aha mu Baroma kuri uyu murongo wa 26, ntidushobora no gusenga tudafise mwemu yera. Kuri uyu murongo wa 26 haravuga ngo niko na mwemu adufasha mu ntege nke zacu, kuko tutazi uko dukwiye gusenga, ariko mwemu ubwiwe aradusengera anihiminiho itovugwa, ariko yisesa imitima irazi ibyo mwemu yiyumvira. Kuko uko Imana igomba niko mwemu, ariko mwemu asengera bera. Haleluya. Abagendana na mwemu yera, abitwararika ivya mwemu, mu majambo make nagiye gusanga bagendera mu bugombe bw'Imana. Nibo bishoboka ko bagendera mu bugombe bw'Imana, kuko umwemu yera aca barongorera mu vy'Imana igomba, no mu gusenga akabasengera akurikije ivy'Imana igomba. Burya ntidushobora gusenga ibintu bizima mwemu yera ataturongoye.
aradufasha mu gusenga. Burya ijwi rya mpwemu yera nubu uri kuraryumva, ibi uzobimenya iyo utaranamenyera gusenga, niho uza wumva umuntu abajije ngo mbega ngo ivyo uri kurasenga wabikuye he? Na wewe mu nyuma hari igihe wibaza, mbega aya majambo ndiko ndasenga nasenze yavahe? Umuntu urashobora gusenga amasaha 3 akurikirana, birashika, yego vyama bishika, nkasenga amasaha 3 akurikirana ntahagaritse, mbega biba biriko bivahe? Ni mpwemu yera aguma akongorera, niki naco wibuke, niki naco akagishira muri wewe, ugasenga isaha igahera akakwibutsa n'ibindi, iyindi isaha ya kabiri igahera akakwibutsa n'ibindi. Abantu bitwararika ivyamwemu no gusenga neza, barasenga kandi barashobora no gusenga umwanya munini, kandi bagasengera imitwaro itandukanye. Umwema arashobora kubibutsa n'imitwaro bakwiye gusengera, ugasanga umuntu ariko arasengera umutwaro wewe utaniyumvira, utanibuka, ukibaza kubera iki uyu muntu asengera umutwaro. Ni mpwemu yera abamwongoreye ati niwibuke nibi navyo, ugasanga umuntu ariko arabisengera bitandukanye. Rero ntidushobora gusenga atajwi rya mpwemu yera ririko riravugira muri twebwe. Ndabinginze kugira ngo tumenye gusenga neza, nimuze twitwararike ibya mpwemu, niho tuzosenga neza. Ndiko ndasozera, ntidushobora no gutazira neza tudafise ijwi rya mpwemu yera. No gutazira no guhimbaza Imana navyo nyene tubishobozwa na mpwemu. Gutazira Imana tubishobozwa na mpwemu. Nico gituma baririmbyi muturongora na twebwe twese, kuko burya ni no mu vyumba vyacu no ku kazi dukwiye kwama turiko turahimbaza Imana mu mitima yacu, dukwiye kwama turiko turatazira Imana mu mitima yacu. Birashoboka kutazira Imana iyo mpwemu yera ariko arakongorera, ijwi rya mpwemu yera ririko riravugira muri wewe. Nibikunda ko tuzotazira Imana mu kuri no mu mpwemu yera atariko aratwongorera, atariko akorera muri twebwe, nibikunda. Erega uyaturongora yoturongora bigacika, bikanacika akabura iyo bigiye, akabura indirimbo ikurikira. Ariko nimwiyumvira ukuntu umuntu aronka indirimbo hanyuma agaca yibuka niyikurikira. Erega twovuga ngo bari baziteguye bicaye batuje, mugabo ivyo wateguye ntihariho igihe binyika. Ariko ni mpwemu yera kwibutsa, ibuka iyikurikira, ugaca wibuka iyikurikira. Jewe nama mbona kenshi baturongora batariko barasoma, ariko ukumva baramenye niyikurikira kandi bijanye. Nama ndabikunda gose, nkavuga newe mpwemu yera uragahezagirwa, ubashoboza bagashobora kumenya iyikurikira. Haleluya. Nidushobora guhimbaza Imana ngo tuyitazire mu kuri no mu mpwemu yera ataturongoye. Nivyo Yesu yabwiye wa Musamariyakazi hariya muri Yohana mu gice ca 4 ku murongo wa 23. Aramubwira ngo ariko igihe kiza kandi kirashitse, niho abahimbaza Data, abasenga. Muri Bibiliya havuga ngo basenga, ariko usomye muri Bibiliya y'Igifaransa havuga niho abahimbaza Data bazomuhimbaza mu mpwemu no mu kuri. Havuga ngo les vrais adorateurs, aba vrai naba barongorwa na mpwemu yera. Haleluya. Nitwitwararika ibya mpwemu yera, nagira ndababwire ngo tuzoba abahimbaza bukuri, atari uguhimbaza ibi byuko aba baronse ingabire yo kugira ijwi risohoka, yo kugira ijwi bashobora kuturongoresha. Oya, kuko no mu cyumba cyawe urakwiye guhimbaza, uri mwibarabara urakwiye guhimbaza, uri mu modoka yawe urakwiye guhimbaza, uri kurakora muri biro urakwiye gukora uri kurahimbaza. Birashoboka kandi biranaryoshe cyane iyo ugiye gusenga ugatangurira kuguhimbaza Imana. Kandi guhimbaza Imana si mu kuririmba gusa, ntuhibongoza gusa. Urashobora guhimbaza Imana mu majambo, ubivuga mu majambo, ukayihimbaza, ukayitazira mu majambo. Ni navyo Yesu yigishije abantu gusenga.
ngo izina ryawe niryubahwe, aho uzoba uriko urayitazira uca uvyagura, mana izina ryawe ryubahwe rishigwe hejuru rihimbazwe, uko ni izina ry'ububasha, ni izina ry'igiti, ukayitazira ukayishira hejuru mu majambo, bizokunda uzoronka ivyo uvuga niwaba umuntu yitwararika ivya mpwemu. Nuko rero ndabifurije Pantekote nziza yo kwitwararika ivya mpwemu. Pantekote y'uyu mwaka w'2024 utwarike ikintu kivuga ngo ngiye wigira imigabo yo kwitwararika ivya mpwemu. Erega basha ndakunda kuvuga ko bibishe gukizwa ntubibemwo, birabishe gukizwa ntubibemwo, birabishe nico ni babandi badatahura babirimwo, bibemwo. Witwararika si ukuvuga ngo uraheba akazi, oyaye. Kwitwararika ivya mpwemu si uguheba akazi, ahubwo uwo mpwemu arakurongora no gukora akazi neza. Vyitwararike, uvyutse mu gatondo usenge, usome ijambo, uvyitwararike ivya mpwemu, ugende urasenga, ugende uronsa akanya usome, uronsa akanya ugire umwanya wa meditation wo kwiyumvira ku vyo wasomye, wo kwiyumvira ku vy'Imana, uvyitwararika uzubane n'abandi. Nimba hari ingabire Imana yashize muri wewe, uvyitwararika ubishire ku mutima. Apana ibintu vy'uko ingabire Imana yashize muri wewe uyikoresha rimwe mu mwaka, oya. Bibemwo vyitwararike. Ukaba ufise ingabire yo gukompoza indirimbo, vyitwararike uyisengere ivugutigwe uko nivyo Imana yaguhaye. Nimba ufise ingabire yo kurota inzozi, itwararike gusenga, itwararike ijambo, uzosanga za nzozi zawe zigumyeho. Rero nimba ufise ingabire yo kuririmba, vyitwararika ivya mpwemu, uzosanga amavuta yo kuririmba agumya aduga. Ingabire yo gucuraranga ukaba uyifise, vyitwararika ivya mpwemu, uzosanga niyo ngabire yo gutazira yo gucuraranga igumye ikura muri wewe, usanga uguma utera imbere muri ico gikorwa wahawe. Kwitwararika ivya mpwemu nivyo bizotuma dukura mu buryo bw'impwemu. Urazi ko bibabaje umuntu avuka akamara imyaka 30 mugabo ameze nk'umubebe yavutse ejo, akiganzwa n'ishavu bimwe vya kameremere, akiganzwa n'ishavu n'ubushakanye n'inzigo n'ishari n'ugwanko n'uburozi n'intonganya n'ibiki, ari vyo bikimuganza amaze imyaka 40 akijijwe. Uwo n'umuntu yagumye yakijijwe ntiyabibamwo, yisanga yagumye muri bimwe ntiyabambye kameremere, ntiyabambye ibyo gahahamiye, ariko yagumye muri bimwe vya kera. Oya, tuve mu vya kera twitwararike ivya mpwemu, tuve mu vya kera twitwararike kurondera uhoraho bigishoboka kwabonwa, tuve mu vya kera twitwararike ijambo ryiwe, tuve mu vya kera twitwararike gusenga. Tuzosanga twakuze mu buryo bw'impwemu kandi twumve n'ijwi rya mpwemu. Umwami Yesu abahezagire. Haleluya. Muve hasi dusenge kugira ngo dufate ingingo muri iyi Pantekote y'uyu mwaka. Wifatira ingingo, wigira imigabo yo kwitwararika ivy'impwemu. Tuve hasi twese tuduze ikiganza cy'iburyo, dusubire mwaya majambo tuvuge ngo Mwami Yesu, Mwami Yesu, tuvuge cyane, Mwami Yesu, uyu munsi kuri iyi Pantekote ndafashe ingingo yo kugenda kwitwararika ivy'impwemu, kuko natahuye yuko kwitwararika ivy'umubiri bizana urupfu rw'ibihe byose, ariko kwitwararika ivya mpwemu bizana ubugingo n'amahoro. Abitwararika ivya mpwemu bazobaha ibihe bidashira. Nanje ndagusavye inkomezi zo gushobora kwitwararika ivya mpwemu imisi yose shigaje yo kubaho. Ingabire wasize muri jewe ngiye kuzikoresha kugira ngo zikure, nanje mbashe gukura mu buryo bw'impwemu, hanyuma nzogira iherezo ryiza. Urakoze Mwami Yesu, mu izina rya Yesu Kristo.
nagira mbaze umuntu ari hano atarakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Umuntu yoba ari hano atarakira Yesu nk'umwami n'umukiza, duze ikiganza tumubone uyu munsi amwakira aronke ubwo bushobozi bwa MPWEMU yera. Umukozi w'Imana Gaston niwe yatubwiye, Imana iguhezagire, karibu numushikane hano. Niwe yatubwiye mu gikorane cya mbere yuko Pentecote ni y'abakristo, ni y'abantu bakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Nukuvuga ngo baciye bakira n'ubushobozi bwa MPWEMU yera. Kaze wowe utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza, uyu munsi umwakire hanyuma uhabwe na MPWEMU yera muri wewe. Tubakomera amashi abasangwa, dukoma amashi menshi. Amashi menshi ku bw'aba bantu bahisemwo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Turaguhaye ikaze nawe utari bwakire Yesu, karibu cyane. Bakomera amashi baracaza, tubakomera amashi kuko no mwijuru barakoma amashi, usanga ari impundu, usanga ari amashimwe iyo babonye umuntu yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Amashi menshi, murakoze, Imana ibahezagire cyane. Sinzi ko hari uwundi, dukoma amashi hari uwundi aje. Imana ibahezagire cyane, mugize neza kumvira ijwi ry'Imana ribahamagariye kwakira Yesu. Murabahigwe mu izina rya Yesu, nimuvuge ngo amen. Bica bibuko nyene. Rero mwaturisha kanwa ko Yesu ari umwami. Burya ndavize ibyizigiro murinda muhaguruka muva hariya yuko iyi ntambuko mwateye niyo kwizera, niyo kwizera, sibyo? Mwizeye ko Yesu ari umwana w'Imana, Imana yamuzuye mu bapfuye, uyu munsi ni muzima. Ibyo ni mubyizera. Ego mwaturisha kanwa rero ko Yesu ari umwami, muca muronka agakiza, muca mwitwa abakizwa, kandi ntibizobatera isoni, na twebwe twese ntibyaduteye isoni. Musubire mwaya majambo nabo ku buhinga ngurukana bumenyi baba bifuza kwakira Yesu, tujane musubire mwaya majambo muvuge ngo mwami Yesu, uyu munsi ndahisemwo kukwakira ngo umbere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje. Kuva uyu munsi ndatura kugiye kunganza, sinzosubira kuganzwa n'ivy'umubiri n'ivya kameremere, ngiye kuganzwa nawe mwami Yesu. Nunyandike mu gitabo cy'ubugingo. Kuri uyu munsi nyene ufutwe mu gitabo kwa Satani. Ndasavye imbabazi ibyaha byose nahora ngenderamwo, ubimbabarire, ndabihevye, sinzobisubira. Ndiyemeje kugukurikira, nkunda ivyo ukunda nanka ivyo wanka. Urakoze mwami Yesu, nditeze yuko niwaza gutora bakwizeye nanje nzoba ndimwo, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Dukoma amashi menshi dusengera aba bantu kugira ngo ibyo bemeye uno munsi Imana ibashoboze kubigenderamwo. Uko kuvyemera ni kimwe, ariko gushobozwa kubigenderamwo nikindi. Tubasengere. Data mu izina rya Yesu, turakweretse aba bantu bahisemwo kukwakira uyu munsi ngo babere umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Ndagushimiye ku bwa MPWEMU yera agiye kwinjira muri bo aka kanya nyene, hanyuma atangura abongorere bimwe bahora bagenderamwo bitari vyiza, abahe n'inkomezi zo kubiheba mu izina rya Yesu Kristo. Abakundishe kuba mu nzu y'Imana, uwo MPWEMU abakundishe kumviriza amajambo y'Imana, uwo MPWEMU abakundishe guteramira aho abavuga ivy'Imana bari, mu izina rya Yesu Kristo. Ndabasengeye ubagirire neza,
neza mwami inyota y'ivya kera ihere mu izina rya Yesu bagira inyota y'ijambo ry'Imana bagira inyota y'ivya mwemu kuva uyu munsi ibyo bahora bitwararika bitagira ikimazi babihebe bibe bito cyane babone ko ataco bimaze hanyuma batangure kwitwararika ivya mwemu niho bazokura mu buryo bw'imwemu kandi niho bazogira ubugingo budashira muri bo bakazogira iherezo ryiza urakoze turagushimiye kuvyumvise ugiye kubafata ukuboko ukabagendesha neza muri no nzira batanguye muri no rugendo batanguye rwo kugororoka rwo kuja mu ijuru bagirire neza ubarinda amajwi y'abadayimoni yobongorera abaca intege ngo ivyo binjiyemwo amajwi yoca mu bantu mu izina rya Yesu abaca intege kugira babivemwo ndayugaje mu izina rya Yesu bashobozwe kubandanya urugendo n'umwete n'ishaka biva kuri wewe urakoze turagushimiye turagukomeye amashi kugiye kubashoboza mu izina rya Yesu umwami n'umucunguzi wacu amen.